mwumvirize ingene umuntu ashobora gufuripinga ubu mu kanya mvuye ngaho ariyamamura jewe sinkeneye sinshobora kuvugana nawe nkeneye pacifique canke urugambarara baze tuvugane nibo bonyene dushaka kuganira nkeneye debate nabo nyenyenyenyenye wewe urashika imbere yiwe deje ukerekana ko umenga ni ehana icyubahiro n'ibiki byose ariko uno musi niwe uriko uramutera amacumu niwe uriko uratera amacumu abantu mu mugongo uri umurozi ubwo n'uburozi uri umurozi muri wewe ibi n'uburozi nawe utandukaniye n'umuntu atanga uburozi kuko ntushobora kumbwira ngene umuntu ushobora kuba umwapresiya bigeze ngaha ça c'était l'année passée mu mwaka weze muri juillet le 14 juillet ibi niyo byabaye umuntu uriko uravuga ngo urumva werekana ko ari ni intore uri umumarayika wahaswe kuvuga ati uri umumarayika hano ku isi uno musi uriko uramutera amabuye uriko uramutera amacumu uriko uravuga ko ari umwicanyi uriko uravuga ko akorana na CNDD-FDD kubera iki kubera ko mwariye amafaranga muri abarozi nta murozi asumbuye umuntu ushobora kuba umuntu umufata nk'igitangaza inyuma y'igihe kinaka kubera amafaranga baguhaye ugacugaruka ukavuga amajambo uriko uravuga kuri abo bantu tugaruke ku muntu nawe muri journal wacu bamwe bariko binzanisha ubuterabwoba n'ubuki tuzobazana bose tubashire hano mutangare muri journal wacu hakorayo umubersere wa ziri ku nama sindigera numva yataka ikinyamakuru nk'ikinyamakuru yataka le patron wa journal wacu ari Antoine Kaburahe ngo ntiyandi ngo bitabo vyiwe ngo ntibigera bagirane ngo ntibigera bagirane ngo ntibigera ngo bandika ngo ku bantu ngo babatutse sinzi yuko umuntu agiye gutanga igitabo agiye kwandikisha igitabo agenda atwaye ubwoko bwiyo nk'ikaranga muntu ngo nta na rimwe ngo yigera afasha ngo ibintu yandika kandi muri iyo staff yabyo harimo umubersere wiwe ari muri komite nyobozi ya journal wacu ambeshuze amakuru turayafise turayarondera kandi tukayaronka kandi tuyahabwa nabo biwanyu nyene kuko muba mwarabananiye amacakubiri abarimwo abandi n'amafaranga muri ko murakorera ubukene bugatuma umuntu inambu y'amafaranga igatuma umuntu aba umugambanira bene wabo abantu bakavuga ati yo mbega mana yanje kubera iki tudataha kubera iki intambara itahera kubera iki nukuri kwima kubera iki tumaze imyaka irenga 10 mu buhungiro byarase ko abarundi baje dufise abantu nka bamwe bwotaha gute ukizera abantu ngufise abantu ngo muri ko murategura ibintu kumbe harimwe abagambanyi bamwe banise niyo nkuru murakora ibintu ejo yatashe ari Bujumbura ivyo mwaganiriye byose mwicaye ngo muriko muraganira dare umuntu yarabivuye mwaganira ntawe ariko ararungika message arungikira Bujumbura atirega bimeze uko abarundi twabaye gute kugira ngo tugere ahantu twiyumvira eske muraryoherwa no kubona Burundi bw'amaru aragahugu kanyuma gakenye ku isi abantu bigo baradutwenga abarundi no musi ncabwenge zose zaheze ziko ziragenda mu mahanga bariko baraziha ubwene gihugu bw'ibindi bihugu kubera iki kubera kugira abantu nk'aba abantu badakunda bene wabo abantu badakunda igihugu cyabo murazi nca abaganga buno musi b'abarundi bahereye muri Europe mu Rwanda muri East Africa uko bangana hari umunyamakuru wa sport no musi yakoze ikiganiro yariko aravuga ukungena abasportive b'abarundi baheze bagenda bagasaba ubwene gihugu hari ngo uheruka urumva ngo hari ukuntu mu mategeko hariho guserukira igihugu inshuro zingahe udaserukira igihugu icyo gihugu cyakwakiriye kiba cyafise guca ubwene gihugu gacu giserukira wewe
uyo muntu ngo urumva ngo ariyandikisha ngo akaba yenda ngo azobaserukira agaca yigwaza ati nagwaye bagasubira kandi uwundi mwaka ukigiye agaca yigwaza ati nagwaye kugira ngo ya nombre ategeza kuba maze ikwire hanyuma fini agaca agenda agaca aja kuba umuserukizi w'ico gihugu camuhaye ubwene gihugu murazi abanonotsi Uburundi bufise uno munsi birigo baraserukira za Alemanye Ubufaransa muri Amerika hari umunonotsi yitwa Gakeme muramuzi yari umuntu kabisa ubona ko ari mu Burundi ntibikunda ntushobora gutera imbere ntushobora kubera intwari hari ntibyitayeho incabwenge z'abarundi zose ziko ziraherera hanze uno musi turabana abarundi umurundi wese uno musi avuga ati ngiye mu Rwanda bakamubwene gihugu I'll be so happy kuko after all umuntu avuga ati ndifuza aho nzosazira ameze neza ndifuza aho nzorangurira imigambi yanje hari security ameze neza umuntu atazoza kundenganya umuntu atazompora ubwoko bwanje umuntu atazompora uko umugambi ndimwe tugasha tuguma turaba hari kuri sendede dufise bene wacu bariko baratugambanira kuno puis umuntu agacaza ngaho bukazi kuzana nonsense ngo turiko tuvuga abantu gute turiko tuvuga abantu gute ko turiko turavuga ibintu bakora urabona ko umuntu yofata umwanya amasaha 6 amasaha 5 amasaha ngahe ariko aravuga just an individu kubera ko just uri kumuvuga kubera ubusutwa gusa iyo umuntu aje hana akavuga umuntu nuko hari impamvu zihari ni kubera ko uyo muntu ni menace kugutaha kwacu ni menace kugukira kwacu byose harabakurikira batazi ibyo barimo ariko hariho les commanditeurs babihemberwa na Sene babihemberwa na leta namubajije ikibazo kubera iki Dr Nina niyo savye we wamuretse ukavuga ntiduswe no kumuvuga ko ariko Dr Rugamba rawo gacivuga ngo ntasuye kuvuga mwabonye ibyanyishuye yase kunyishura mugende murumviriza amaspace yose ziri ku nama yagiyemo canke yakoze nimwumviriza ahantu yoba yari Wilson, pardon, bayita double standard. si double standard reka shanu umuntu umva ndakubwira ikintu kimwe hagera hariho umuntu aba ari umufana canke abayiyumvamo umugambi uri ku butegetsi that's okay mu Burundi uno munsi abantu hari n'abantu bari muri CNDD-FDD kubera ko they know yuko bategeza kuyibamo gusa it's okay hako hari n'undi nawe abikora kubera ko ariko arakoreshwa arakaza ariko arakora Sende wibaza ko aba banyagihugu basanzwe bari muri CNDD-FDD hari kibazo fitanye nabo kiki numugambwe baragenda kubera ko nta yindi solution nta yindi survie bafise nukuyijamo it's okay niyo mpamvu haje undi mugambwe baca bambura umutamana bari bambaye agasha bafata ubunduje abo nibisanzwe ariko bari bafata ingingo nibo kibazo kuko nimba no munsi umuntu nkaziri ku nama ashobora kuza mu bantu akatuzanira ubugesera nka bwejeri ntiturakira ibyo ntafatira ariko arigisha ntiturakira ibyo bakeni Claude bigishije agasha tuzanira ubundi bugesera bumeze nk'abo nyene nka bwejeri ngo lui c'est le professeur des professeurs que les gars je vais vous donner remarque ngo nimusubire kumuhaririza ngo lui c'est le professeur des professeurs mwumvirize ivyo ariko aravuga muvyo ariko aravuga ariko aratwigisha yuko abahutu atari abantu ari bikoka inyamaswa muvyo ariko arigisha ariko aratwigisha yuko abahutu baje baboshe ku migozi ariyo mpamvu bafise ngo baje bikoreye ibivariza ariyo mpamvu bafise amazosi magufi et puis abantu iri tolersa bakumva it's okay nta kibazo binarika rigisha nta kibazo shano umutama arashaje ariko ubwo burozi bwiwe ko buri n'uburozi ninde wabonye ni jambere nabonye abantu bavuga ngo reka nge buno burozi nta nakime ngo ngira ntimuza kunyica muri abo sindimwo reka nkubwize ukuri uzobura umututsi
nkubwije ukuri uzoba uri umututsi umeze gute nzogutera ivyatsi ndakubwiye nti nditandukanije nawe ubwo bututsi ushaka ubunyambure kuko jewe wowe ubunyambuye jewe nimba ndabwiyumvamwo nta kintu bimpindura uzoba uri umuhutu nzogukaraba ndakubwire nti ubwo butu bwawe twara muri puberi uje gutayo never never and ever kwemera kurya uburozi ngo ubwo burozi reka mve kubujya hari igihe usanga butanyishe seske nivyo abantu hano bakora umuntu akaza akigisha ibintu abantu bagahora ngo kubera yiyambitse hamburera yo kuvuga ngo aragwanira ngo agateka k'abatutsi niwaziba ako gateka uriko uragwana baza ko hazobura ababona yuko abatutsi bariko bararenganywa bakabavugira wibaza je ni nakugwanya ngo ugashuza kwivugisha ngo reka arangwanya ko arandika adavugira ngo ubwoko bw'abatutsi nga barakubesha ubwo bwoko uriko uravugira ngira ndakubwiza ukuri narabibasubiriyemo n'ubundi ndabibasubiriyemo icyoza gihiga umututsi contwara nanje ivyo ndabizi ijana kwijana ivyo ntuzobinku ndabizi cyo uno munsi bavuze bati tugira turaje dukuzeho umututsi bakansanga mwibarabara naje bonyica rero ntimwigire ngo muri abanyabwenge bwishi ngo muca muzana izo karata ngo abantu baca kiretse ibijuju nkamwe canke ibi abantu bari kuri mission nkamwe nibo bazovyemera mugabo niba ndiko ndagwanya ko Kenny Claude ampora ibintu byo mu 72 je ntari ndahari na papa takoze na mama takoze akabinyitirira uno musi nka Twitter ikintu nkazambana umuntu arajambwe ngo mwabahimambwe ngo ivyo mwadukoreye niba ndiko ndagwanya ivyo bintu sinzotorera we ngo nukubera kuri mu bwoko bwanje sinzogutorera na gato ngo nukubera kuri kuravuga that nonsense Imana ifashije hakaza ikintu kigaformata imitwe y'abarundi bose ubutututsi twaganwa bikavamwo abantu bose bakimvamwo ko ari abarundi iyo Mana no yisenga icyo gitangaza no gisengera kikaba rero umuntu hano abantu babashinga nahe n'abapfasoni ukumva umuntu araje ngo itsoke ngo yaye ngo urumva ngo nawe urumva ivyo nivyo byamaze abantu racisme abantu tuba mu bihugu by'abazungu murabizi racisme twiriwa turagwana nazo tuca tuja kugwana na racisme iwacu naho mu bantu biwacu kandi we bayigukorera urababara mugabo ngo tuja kuyikorera abandi bwegera ibintu yigisha nuburozi narabivuze from day 1 till today nubwo boza bakafatira kinkoho nzokubwira ntubwo nuburozi kuko bwegeri timba Senyamwiza ziri ku nama kakandi kitwa Sindumuja bose bigisha ibintu by'uburozi kuko bobo ideology yabo nukuze bavuga ngo abahutu bose nabicanye et c'est pas vrai no mu matemoignage twagiye turabona haba mu Burundi haba mu Rwanda twarabonye abantu bavuga bati on a été sauvé par les Hutus twabaye sauvé abahutu baratunyegeje mu nzu zabo hari n'abahutu bamwe bagize kunyegeza abatutsi ntushobora gucuza ukavuga ngo tureke n'ibyo uvuze ibyo ni kuvuga n'umwana avutse uno munsi akavukira muri famille bitwa abahutu umwana nawe uciye umwicanyi why abantu bagaca babifata easy it's okay it's not okay kubera ko bivuze mwene wanyu it's not okay niba bivuze so it's not okay kuko uciye ufata hajya yashize tugacushiraho tutsindazi ko byoca bikubabaza uwe uri umututsi ukumva bwegera ivyo avuga uko ukabitwenga ukumva umenga it's fine ariko ujya mutamara afite amacakubiri ariko rero nibisanzwe none hari umuntu yishe cyufata hari rero yavuze ngo bahutu ngo nabacakara ngo baje bava handi ucuhakura ushushiraho ngo batutsi n'abacakara baje bava handi ucyo wumva ngena biza kukubabaza and then ucyo wumva yuko ivyo bintu it's not okay jewe umuntu nubwo uzoba uri papa yamvyaye nubwo uzoba uri mama yamvyaye as long as uzoba uzanye ico kintu nzi ko camaze abantu ndi so sensitive with that I will never tolerate wisohora abantu basabye ijambo nabibonye bon reka kala singa and then
Andre Nden Aime. Aha, urakoze Wilson kuba umpaye ijambo. Byabaye ngombwa ko mpindura amazina kuko amajambo umaze kuvuga kuri jewe ni menshi cyane. Ijambo rya mbere ntangurira ko ngomba nkubaze abana banje, amaraso yanje, wowe Wilson uyazana gute muri aya maspace? Narakwemereye amafoto yanje, ushaka ndaguha n'ayandi kuko ntawe ntinya kuri iyi si atari Imana. Ariko ngomba nkubaze, ufise ubuhe bubasha ko numva ushigikiwe n'abantu benshi ngaha bashigikiye ibyo ukora, bamfashe mumfashe mumbwire igituma uzana abana banje muri aya maspace? Urashobora kunsubiza? Ndagusubize ndakubwira nti ayo majambo uriko uravuga sinzi yuko uyavuze ufise impamvu yavuze, kuko jewe nta mwana usibye ko no kuba ntanazi n'umwana wawe ukwasa, nta mwana wawe nazanye hano, nta mugore wawe nazanye hano, nta n'ifoto y'iwawe ndazana hano. Ifoto hano nazanyeho niya ziri ku nama kuko niwe yaragezweho. Nta foto yawe ndazana hano, nta foto y'umwana wawe ndazana hano, nta n'ifoto y'umuryango wawe ndazana hano. Nibaza ko ndakwishuye. Ejo muri space wakoze wowe na Rambere Reynolds, amafoto yanje wari cost, amafoto y'abana banje yaracishijweho kuri space yanyu, kandi no muri rya konte yindi ufise wewe. Ngaho uzi konte fise yindi Ndayizi, ntiwibaze sinkeneye kuyivuga. Ijya nyene ushirako umviriza ndakubwira, uri muri Canada ndi muri Canada sivyo? Amategeko y'igihugu urayazi, igihugu rimwe ndibaza ko amategeko kigendera kurayazi. So nimba wumva yuko jewe nakurengeye nkakora amakosa, de toute les façons uri mu gihugu kigendera ku mategeko. Si Burundi, si muri Republique Bananière. Urazinduke ejo mu gitondo ugenda uvuga uti unanshaka ubunyene, nyandikira inbox ndaguhe adresse yanje, ndaguha amazina yanje yose kugira ngo binakorohere. Ugenda ubabwira umuntu yitwa Wilson canira Imana aba Toronto, ndaguha na adresse, yagiye kuri Twitter apostinga abana banje bitemewe n'amategeko. And then barafise ububasha bwo kwinjira muri telefone bakabona izo fake account uri kuranyagiriza, nibasanga ari izi wanje, I'm okay to go to court, hama nishuri ibyaha nzoba nahakoreye. Ariko uje kunyagiriza ibintu jewe ntazi. Aya maras, okay, ni wari muri yo space, wari uyirimo, wari cost. Rindira gato rero ndakubwira. None kuba muri space, aba bana oya umvira there is nothing to do n'ibi bintu byacu cyangwa ibibera ngaha ku space. Wamaze kuvuga nakumvise. Oya nturanyumva. Once again, abana biwawe je ntaco ndabashakako, sindanabazi. Ntaco ndabashakako, sindanabazi. Ico ni cyambere. Icya kabiri, jewe nkeneye kukubwira, sindinda kuja kwinyegeza muri fake account. Jewe fise account zibiri, iyi n'iyindi yitwa Wilson nashizeho kugira ngo in case mbuze account yanje ni backup. Izo zindi nakubwiye ngo barafise muri hano muri leta ya Canada barafise ububasha bwo kubona, kuko account kugira uyugurure bigusaba ibintu bibiri: soit email yawe canke numero de telefone. Barafise uburenganzira bwo kubona fake account y'umuntu iri muri telefone yiwe. So niba wumva mu mutima wawe ko je Wilson ari je no banarazanya abana biwawe, ndatangaye kuko je sindakuzi. Amafoto yiwawe ndayazi ariko ntayo ndazana ko wewe sindagukorako. Naravuze ko fise 6 episodes, wowe nturashikirwa, kandi naho woshikirwa nta mwana wawe nzozana. Reka ndakubwire n'ikindi kintu, kare akagore kitwa Sindumuja karagiye karabesha ngo je nazanye umwana wiwe ngo hano kuri space. Nagiye inbox me and her, muri inbox ndamwandikira, ndamuha amafoto yiwe nkuye kuri Facebook, ndabimubwira. Ariko yaraje hano arabesha, ndamubwira you know what, genda undege kuko je ndakuze nkora ivyonzi. Ninagwa mu makosa, amakosa yiwanje nzoyirengera. I will take responsibilities and accountabilities of what I did. Mugabo ntuze hano uze kumpimbira, hanyuma space nawe nimba nari co-host
sinzi yuko jewe havuja kumpora koko nabaye ko host w'umuntu hanyuma ivyakoreweyo ushuza kuvuga ngo none naragiye muri telefone y'umuntu ndavuga ngo posting ibi bintu naragiye ku muntu wa muntu ndavuga ngo vuga ibi no ndiho iyo basi yaba nari na host ho wari kubimpora mais j'étais pas host nariko host kandi ibyabereye muri special Reynod genda bibaze Reynod not me nibaza ko ndagusubije niba ufise ikindi bandanye uvuga ijambo ni ryawe. Okay, uwabikoze sinzi yugiye mbona ugiye sindakwirukanye niwashaka ugaruke. wamyutinze hama ukavuga ngo sinzi yo ngiye. Sorry ariko sinamyutinze. Okay, uwo ari we wese akine ashatse arashobora gushiraho amafoto yanje kuko jewe nari nyemeje, ariko ukaba uhari wari we wese mugabo ndazi uwabishizeho. Sinja gusaba amategeko ya Canada cyangwa ki bibaye ngombwa kudefanda amaraso yanje, bibaye ngombwa ko uwo uri kuravuga gufungwa cyangwa kugira iki, twe ivyo byo gufungwa twabiciyemo kenshi cyane turabirengeye, ariko ku maraso yanje nico niyemeje gupfira. Uwabikoze ari we wese haba amategeko ntayo mbona kuko nabo bana sinabahawe n'amategeko, ni jasho yanje ni eforo zanje ni Imana. So rero yo irabizi gituma yampaye abana mugabo nti abana banje ntibarageraho kuza kwandarika muri ibi bintu by'uburufa by'amaspace. Reka ivyo ndabyihorere, umuti wavyo ndawufise. Ibijanye n'abana banje kuba defanda wabigizemo uruhari nshaka ndababwira kiwazi ntawe ntinya. None nimba umuti je numva ufise umuti sinzi impamvu uje gukora iterabwoba uje gukora ikireka siterabwoba ndakubwira aho mpagaze ngo gufungwa ngo kugira ngo amategeko ngo nandigenga. That's your opinion, ariko nagira ndakubwire ngo mu majambo uvuga nayo wirinde ntuje gushamwa ibyaha mu bindi. Oya nta byahangira kubana banje abana banje reka Wilson ariko ejo twarabyyamirije hari umuntu yacize amafoto yaciye agenda acarafuta ashirako na ankre araziba amasura y'abana banje ariko yari yamaze kubiposta. Exactly, nanje narabije no ifade denoncer ça jewe Reynod yakoze space ndiko nari no mu modoka ndiko ndatwara uri kumva uyibuka ko yanaguma mpamagara ntahari Yego na Reynod yarabyanze kuri space ntushobora kuza kubibaza jewe ngo wari co-host no tu as raison Wilson. Hanyuma ivyo vy'abana biwe navyo ko wumva z'abantu babikoze akabazi n'umutashobora kubitorera none ari kambazi kijeyo. Oya nikubwira uwo muntu yarikoze nimba ari hano abimenye ko c'est pas bien. Oya humura wamaze kuvuga ko atari wewe sivyo, wamaze kuvuga ko atari wewe. Nakubwiye ngo umuzasenya mwiza jewe imyaka afise n'ubwenge fise sinzoja kugwana n'abana biwawe kandi nawe ntizogwana. Oya humura tuzogwanira mu mategeko. Oya nta amategeko turahindura idarapo. Ndakubwiye kuri jewe bikeneye ko tuzogwanira amategeko. Wowe urabumva ko ufise amategeko akukingira cyangwa amategeko twebwe bamwe hari igihe ayo mategeko tuyashira ku ruhande nta kibazo. Aha igitumye nduga nje gufata ijambo havuzwe byinshi kandi bijanye nanje ndimwo ndagaruka mu biganiro byawe. Ivyo uvuga vyose utwagiriza ko dukora ko tugira iki uri kuravuga nkaho umengo uri muri propaganda. Ivyo duharanira turabizi twege ko kuba turabadede hano heje gushira ko audio yaziri ku nama uvuga ko ari umuhemu yahemukiye ubwoko bwiwe yahemukiye bene waboneke. Wilson twaganiriye kenshi ndabeshe urabeshe wewe ubwawe wavuze ku mupaka abana watanze ubahanyamitwe. Wewe ubwawe wagiriza abantu ko bakorera CNDD, wavuze ko wahamagawe kuja gukora muri presidence muri section ya communication. Kuki batampamagaye jewe wumva ko dukorana nabo bagahamagara wewe bakwizera gute kugira bagutware muri communication muri presidence? Wewe ubwawe uvugana n'abana ba Neva,
ufise ikihe kibazo na CNDD aho uje kuvyagiriza abandi bantu? Iyo tuvuze ibijanye na genocide, wagiye kwigishwa uko babigwanya, uko bagira iki. Iyo uri imbere y'abantu, genocide yo mu Rwanda urayemera, n'ivyo muri Kongo uravyemera. Iyo mu Burundi watubwiye uti aho mwicaye mwanikiye amenyo ngo genocide yaremewe, ngo hari abascientifique ngo abascientifique ngo baje kugira iki, ngo kuza gupima mu Burundi. Iyo mu Rwanda warababonye. Iyo turiko turavuga ngaha duharanira ubwoko, tuvuga ati reka kurya abantu, wewe ni ryari urahaguruka ngo uvuge uti CNDD n'abagenocideri dutwawe n'igihugu kirimo abagenocideri? Kuba dutwawe n'abagenocideri, ababazanye batuzaniye societe civile izodutwara dusinziriye. Iyo tuvuze abo muri societe civile, utwereka ko bakoze ibitangaza, bagize iki, bijya bitangaza bakoze nababahaye amafaranga kugira badusinzirize, aba victime ntiduhaguruke ngo twivugire. Uja ngaho ugashaka kuduhayagiza Pacifique ivyo akora, wowe ubwenge bwawe bukabibona ko ari byiza, ubwaje burarengeye ubwo bwawe, kuko mbona abamuhaye amafaranga n'ico ariko arakora. Wize amashuri angahe Gasenya mwiza we? Amashure hariho ayo kuvukana nayo kuja mu ishuri uri debile, Rwanda nyuri debile. Turabona abantu hari ama idiot kandi barize amashuri. Ufise ayo wavuga. Turaza abantu, dufise abantu bafise ama degrees ngaha n'ama masters ariko babandanya ari ama idiot. Ndahira. Amashure siyakura mu buji. Mu Giswahili bavuga ati masomo hayatu ujinga. Ivyo bivuga uwitize kugira yiremeshe. Rendira mbaze mbandanye ivyo amashure yanje ari yo kwishuri kwiga amashuri y'abakuze arahari. Ndiko wavuze wakwiye genda wige, hanyuma reka ndagusubiza ndakubwira ni jewe sindi kirofa, sindi kijuju, ku buryo nogenda kwa Senya mwiza nkambwira ngo jewe naragutanze abana ngo abana ngo babice ngo ku mipaka. Sinzi urumogi wowe wampaye kugira ngo sinzire mvuga ivyo bintu, kugira ngo nzi wawe umuntu ntazi ntarabona nta namwe duhuriye nawe, ngo ndamubwira ati rero Senya mwiza buriya jewe barampaye mission, ndafata abana ndabakura iyo bari nja kubicishiriza ku mipaka. I'm not that stupid. Sinzi ibintu wowe wampaye wewe. Hanyuma kuvuga ngo barampaye akazi muri presidence, ndiyo none ndiko ndakora yayo. Urambona mu Burundi, ndi mu Burundi ndiko ndakorerayo. Niyo ndi niba baba bataraguhamagaye, maybe nta capacity yo kubikora ugira, nuko babona ko utabishoboye. Ariko kuvuga barazi kubishoboye, kuja gubesha abantu barazi kubishoboye, kuza kubaga mu garçon de course barazi kubishoboye. Kandi we nuwo guha akazi ni maybe niziri kunama yakaguhaye, sabo badede bakaguhaye, kuko wewe uvugira ziri kunama mu garçon de course baziri kunama, which is fine. Hanyuma ku kindi uvuze ngo abana ngo ba Evariste Ndayishimiye ngo turavugana. Mu kanya waruje kuvugira abana bawe ko inohie mu bintu wowe ukorera hano. None abana bandayishimiye je mava ndabahura se kubera iki? Bashatse ko tuvugana sinzoreka kubavugisha, kandi ntituvugana ngo nukubera ko hari ikindi kintu ngo ndaje wabo ngo barazi wacu. Jewe ndi kuri social media, nakora ama live, kwanza nta nubwo tukivugana, nakora ama live bakayazako nk'abafana bakaza. None ari guca ndabirukana ngo nabana, by the way n'ubwa mbere sinari nzi ko ari n'abana ba president. Rero ibyo onye ibyo byabereye kuri Instagram, ni ibintu biri hariya biramanitse. That was on Instagram kuma live. Kandi nagira ndakubwira yuko umwana wa Ndayishimiye ntaco mpfa nawe, nta na kimwe pe, nukuri nta na kimwe ushobora guhora umwana wa Ndayishimiye. Wowe nimba mu mutwi wawe mu bwonko bw'iwawe ushobora gufata umwana ukamuhora ibyo sakora cyangwa nyina akora, uyo ni wewe Jesse ukomeze. Niyagera gutwara akaba afise ivyajejwe atari karakora neza avuye mu gihugu, nzogira na bifu nawe. Ariko tanki uno mwanya ise canke nyina aribo bari mu by'igihugu, umwana wa Ndayishimiye ntaco mpfa nawe. Ndanasanze bariko baramugirira nabi no mutabara. Uyu ni jewe
wewe nimba ari ivyo vyiyumviro vyiwawe jewe suko bimeze. Hanyuma nagira ndaguhereze ku kintu kimwe. Wewe uraza hano umuntu ukavuga ngo kare kunuze yawe ngo umuganwa, which is fine. Hagaca haza umuntu yitwa Bwejeri akaza akabwejagura ibindi same thing n'ivy'imbonera kure ziza kuvuga. Rwagasore yuko atari umwana w'umwami, Rwagasore ko yari umuhutu, Rwagasore ko yari ikivyagwa. Wewe uraho wicaye aho ugacuza ukamwepora ati nivyo avuze nivyo. Nkaca nibaza ikibazo, ubu koko niba koko wewe Senyamwiza Hamza Fiston, kwanza ntitwa na Senyamwiza, witwa Hamza Fiston, wowe Fiston ibintu nk'ivyo sokuru wawe canke ibisekuruza vyawe niba koko ari ivyo wiyita, bavyutse ntibobabara aho bari kubahuka ugafatanya n'abantu no musi bafata Rwagasore bakamuryamanisha na mushikiwe bakavuga ko bavyaranye abana. Imvugo nk'izo ukaza hano umuntu akavyigisha akabishigikira, nawe ugacuza hano ukavuga ngo yego. Ibyo aho narishatse kukubwira muri vie privée yiwawe. Hama ibindi navyo biriya mugenda wewe nyene kuri TikTok ukagenda ukaza kwamamaza uburofa bwa Bwejeri ngo abahutu ngo nabakaravanye ngo abahutu ngo baranuka ibikakwe ngo abahutu ngo baje ku masheni ngo bikoreye ngo bazinze ngo baboshwe n'iminyororo. Ivyo bintu ukagenda hari ukabivuga ukumva uri à l'aise, ugacuza ngaho ugacuvuga ngo urumva ngo turiko turaharanira ngo kubaho k'umututsi. Bakubwiye ko umututsi kugira abe akeneye ko aharanirwa n'ubwo burofa mwigwa muravuga. Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ndayivuga ndayisubiramwo kuko iri hokoni au niveau international. Hariho n'umunsi wahariwe genocide wa commémoration genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Et dernièrement ivyo uvuze uciye ugenda kubesha ngo navuze ngo uza kumbeshera. Naravuze nti ndagusubiriremwo n'ubu ndabisubiremwo vyumve. Naravuze nti mwebwe murasamaza abantu kuko muraza hano mugatera induru kandi Nations Unies ntiremeza, kuko iyaba yaravyemeje uno musaba abatutsi bo mu Burundi bapfuye bazira uko bavutse nabo baba barahawe iteka nk'iryo abo mu Rwanda bahawe. Aho gusaba ngo procedure zisabwa kugira ngo vyemezwe n'inama mpuzamakungu ya ONU, organe ishinzwe kuraba ivyo vy'amagenocide, muraza ngaha mukirwa murakoma induru. Nugukoma induru kandi izo nduru mukazikomera bene wanyu, izo nduru mukazikomera impunzi zene wanyu. Yabaho umwana iyo nduru umwana yikomera CNDD-FDD, iyo nduru mukoma muyikomera Magi, muyikomera Pacifique, muyikomera Kaburahe, muyikomera Bandondeza, ba Wilson, ba Reynold. None twebwe nitwe dushinzwe kwemeza genocide? Ni twebwe dushinzwe kwemeza iyo genocide? Ko je nababwiye nti ahubwo yaba mwari abanyabwenge mwari kwifatanya n'abandi tukagenda muri Nations Unies tukavuga tuti imyaka ikiyeho ni myinshi, tukagenda kuko hari inzira bicamwe. Turashobora no gusaba igihugu kikagenda kigakora plaidoyer ku bwacu, ariko ninda zo kwifatanya n'abasazi bavyuka mu gitondo bavuga ivyo muvuga. Ninda zo kwifatanya n'abantu nka bamwebwe muvyuka mu gitondo muvuga ngo abahutu bagomba kuva mu Burundi. Ninde azokwemera gukorana n'abantu bafise ivyimviro nk'ivyo mwe mufise? No one. Rero niho nca ndababwira nahubwo mwebwe nimwe mudashaka ko yemezwa, kuko iyo mwashaka ko yemezwa ntimuba mukora ibintu n'igishushanyo cavyo. Anyway ndagutaye ku mwanya mwinshi, tumuka kwanza genda. Akurikira Mwambutsa, jambo ni ryanyu. ubwo je hari jambo nasavye. Oh, okay.
naba narisavye pare rero It's fine. It's sorry fine. mugabo no hari akantu nshaka nakanditse nuko hari wari yavuze wose ngira ni senya mwiza yari yavuze ngo ntuvuga ko sendede ngo ari genocide kandi waroheje kubivuga mu mwanya bon nibabe kame mu ils exagèrent un peu bon sawa ni mubandanye ikiganiro ni vyiza vraiment merci pour ce que vous faites Merci. sawa turi kumwe Nibaza ko eme ni wewe ugezweho sorry kandi umaze umwanya munini. Merci Wilson. Ok, d'abord mbaje gushimira kubera host wakoze comme host iyi space wakoze et avant d'intervenir nakwandiki nabwiye Wilson ntukemera abantu babisha space yawe kuko titre wayitanze iraboneka je mbona abantu benshi bariko baravuga ngo ya titre we watanze mo entre tagenda kunda gusaba iminota iminota 5 ahantu umere nkazira kamwa la fois passée nkunda gusaba iminota kuko jewe mba mfise amapoint mvugako ariko ukabona iminota 5 igira irenga urampagarika ni space yawe zirakama nawe nyine ntaco twapfuye gikomeye Ziri ku nama ndiko mvuga ziri ku nama ya kinamubwiye ziri ku nama urashobora kundika kuko mengo uwo munsi ni Renaud yari host ziri ku nama yari co-host je pense akaca mbaza nguremera genocide y'abatutsi amubwiye okay eme hariho umusi Renaud yabaye host ziri ku nama akaba ko host ibyo bintu byarabayeho I don't think so. No naje navuze munyumvire iryo bara ntibishoboka nshuti ntibishoboka indira gato wihenze mushiga nta ziri ku nama eme ni wafise ijambo antuka ndi je navuze nibaza ko uwo munsi oya ushobora kuba wihenze hose uwari we kuko aba ni sasi nike urabona ibarabara rimwe rija kuri shaniki irindi rikadugikirira ntibishobora guhura rero kandi unavyobsevye neza jewe inshuro mvuga ni parfaitement umwanya uharuye ni entre 2 et 3 mois mugabo mba ndiko ndakurikirana arambaza ati iba nihenze ngira yari Maxime niwe yari host no nizira ku nama yanyishuye uwo munsi ntabwo ari Maxime yanyishuye oya nukuri oya mushingana genda usubiremo muri iyo space uzoheza ugaruke kuko sivyo ntibishoboka kuko ijambo rya manacenda kubwira reka nkubwire mushingana kugira ntiwirirwe uratumwanya uyu mugabo yitwa ndatumwanya mfite 5 minutes oya kubera uri kurihenda del départ uyu mugabo uvuze ntaragira space ngo mbe ko host yaramburotse safi navuze ntinibaza umunsi mvuga yuko Minani Jean abanza kudusigurira igituma yahamagariye abantu ngo bagire my sister iriya umwe muri space acarambloka ivyo rero ntibishoboka uri kurihenda ziri ku nama ariko yakubwiye ko ibese jewe sishaka kuba ko host w'umuntu yamburotse muri henze cyane niziri ku nama ariko aravuga reca mubandanye irindi zina pano yo waruvuze ko uri henze niziri ku nama ariko aranyishura n'uyo nyene ariko arakubwishura ziri ku nama wewe umunsi wa nyuma tuvugana uziga eme nibaza turigera tuvugana umenyereye ko baza bakamvuga nibaza ko byaciye bimera ivyo nyine ariko nawe nice wigira umuyo wayi yakwitiranije na rumata ngana ariko turavugana mushingana yakwitiranije na rumata kirazira kunyitiranya okay je cyo nibuka nayiko nsaba 3 minutes hanyuma ambwira ngo d'abord iyo façon de faire je ntayo nshobora kugira ngo oui ou non ntavyo ngira jewe dossier wambagije ngo banza wemere ko wemera genocide y'abatutsi jamais de ma vie jamais et jamais turanavugana wewe kwihenda byabaho inshuti yanje niba umviriza eme nta kibazo wibeshe ngaha baraza bakatubeshera nawe ntujemo oya uyu wenda mufashe nukuri yihenze niyibandanirize jewe ntituravugana nawe ntacyo reka rero tugume kuri ititi kandi mwakoze kumpa akanya ko kumubeshuza kandi ngira yihenze nyene niko bimeze birashoboka yihenze yabivuze kwihenda bibaho mugandazi ko ari umuntu yanyishuye uko kubona ariko urumva ko iyo ntaba ngaha kari kuba kabaye donc icaha cari gisubiye kwiyongera oya afite bavuga ibintu mufite amapreuve imbere yo kuvuga nawe nti Wilson reka duhanure
space yawe iguma iryoshe ntituyibishe canke abandi ntibayibishe. oya abayibisha mugabo waruje kumbeshera mugabo birotire ntihagire n'uvyumva. Ok, si ce n'était pas toi ce jour-là, je retire. Ça a jamais été moi. D'accord, ma Merci de soeur. retirer ça. Merci. D'accord. Hama Wilson, jewe mfatiye kuri iyi titre ngo bapfukure deja iyi bapfukure imaze iminsi ibabaza abantu ngo hari amafoto hari biki. Ok, abo vyababaje birumvikana, ababikoze nabo nyene barafise igituma babikoze. None twebwe iyo tuje kuri space tuje guterana imiragwe, tuje gutukana, canke turiko twibaza ko dukeneye kubaka Burundi bw'Uburundi kurya tubuzi na kera n'abaturuta batuzi. Muga ico ntokwibesha ko Wilson, allo, Ego ndiko ndakumva. ico ntokwibesha ko uwo ntokwibesha ko ni professeur, bo shobora kumuvuga mu mazina, Jean-Marie, mwebwe mwita Kositu. Bwejeri. Bwejeri. Kositu ni ishirahamwe canke umugambwe canke association. Kositu mu bisanzwe ni abbreviation y'ico kintu ciwe. D'accord. Urabe na message nakwandikiye nakubwiye nti mon petit frère nibakurishirize kuko ndabona akababaro umufise ka 2015. Muga mwibuke ko imbere ya 2015 hari abandi bagwanye izindi ngwano. Jewe ngarutse kuri professeur Bwejeri, mubaze Bwejeri pourquoi il n'a pas venu muri fondation ya Radeco en 2002 quand il était en train de faire doctorat yiwe en Belgique. Urazomubaza uti mbega kubera iki utatumiye muri Radeco? Radeco yatorera ibibazo ibi vyose turiko turavuga. Twategerezwa gushira hamwe les communautés. Ego Burundi ce sont des communautés. Nta etini ihari Burundi. Nta etini tugira Burundi. Bijya ntuze nyamara karabigisha Dr Rugambarara. C'est vrai. Nta etini ahari. Nibaza ko n'ikindi kiganiro nigeze kuvuga mbega kubera iki mwibaza ko Burundi bugizwe n'abahutu n'abatutsi gusa. Paditu hariho abatwa, hariho abaganwa, hariho abahima. Et pourtant kera umwami ni yakubaza ubwoko, umwami yakubaza umuryango. Bo tugaruke rero kuri iyi sujet. Twebwe turiko turondera gukiza Burundi. Abatwara CNDD FDD ibiri kitwara nabi. Iri kirahanurwa niyumviriza amajambo ihanurwa ihindurikiza umurindi ijane n'abarundi bose. Wibaza ko kuba duheze mu mahanga bituryoheye? Paditu. Kandi ivyo byo guterana amajambo birubaka. Ivyo byo kuza kuvugira abahutu ninde yakugize umwami w'abahutu? Ivyo byo kuza kuvugira abatutsi ninde yakugize umwami w'abatutsi? Ko twese twitwa ko turi abarundi. Aho rero niyo mvugane yiba twese dukunda Burundi, yiba twese turi abarundi, nituvugira igihugu cy'u Burundi, nituvugira Burundi. Hanyuma intwari hari ikabiri kitwara nabi. Erega abarundi tugiye hamwe turashobora kumvikana un autre système yo gutwara. Système zo gutwara c'est pas bipartisane nka kujya muri Amerika, c'est pas multipartite nko mu Bufaransa, c'est pas monopartite nko mu Bushinwa. Kubera iki mudashobora gufata un bon exemple comme la Suisse qui gouverne pas des communautés. Yiba abahutu n'abatutsi mwatunaniye, abatwa n'abaganwa rero natwe ni mutuzanemo tubafashe. Oya abaganwa n'abatutsi. Okay nayi nivuza. Urakoze mugabo yasenga muri tindi yabaye. None gaziri kuna. Yasenga muri tindi irahira vyo. Wewe ni utanga ubwoko bw'abantu kuvuga ngo oya la connaissance il faut kumenya ibintu. Ega ziri ku nama wanje. Uburundi turi communautaire. Nous sommes un pays communautaire. Nous ne sommes pas un pays ethniciste. Non ngaha muri Europe hari abantu bitwa les Vikings.
erega ivyo basonerwa mu ntaco bihugu vyari byose kwica mushingana eh? iyo ataba hariho abatema abandi ntaco vyari kwica ni oya nk'uko kwitwa umuhutu atari erega igitutsi nturamenya bamwe 5 bagomba minutes kugira jewe igitutsi mvuga point mbe par none ni kwiki point zirikunda kigira ubu igitutsi koko ushaka yuko ibi navyo tubipfa ziri ku afise nama iminota 5 ziri ku yiwe nama uraze gufata ego ni ibindi murababarira Wilson ariko arahostinga na 5 minutes ntirahera ninagaruka après des mois hakubwira ko ibi bintu wabivuze uzoshovuga ngo si wabivuze oya uzoguma ugira memoire imeze neza ivyo navuze ndabizi kandi oya rero nimuze twubake yiba sendede iriko alo yego turakumva ariko nawe yiba ku sendede musozo iriko iratwara nabi duhaguruke tuyibwire duti ibi bintu ni mubireke mwagiye kugwana mugwanira revolution oh erega la vraie ngo revolution niba uriko urakekeranya canke nagira ngo bo iriko iratwara nabi kuko turafise des statistiques mugaje nabwiye ko nje guhanura turafise des statistiques uje guhanura sendede oya turiko turahanura abarundi twese uburundi twese ensemble bo je ndiko ndahanura okay yiba sendede ibi bintu iriko iradutwaramo kuba tutagira amatara kuba tutagira petrole kuba tutagira isukari bibuza abantu bose ntibibuza abahutu gusa ntibibuza abatutsi gusa ntibibuze icyo dukeneye nuko tuba mu gihugu c'amahoro tukaba mu gihugu gitekanye tukaba mu gihugu c'ituze ibi vyo guterana imiragwe deja nous sommes la plupart nous sommes à l'étranger none iba turiko turaterana imiragwe ngaha turiko dufasha iki bene wacu bari hariya bagorewe i Bujumbura par exemple kandi ikindi kintu ico nemera nuko nabajya batwara bo baba bibaza ko bariko batwarira neza abarundi mugabo badahanuwe badakubiswe agakoni kagufi bazovyumva gute natwebwe twohanuye kuko turi hanze y'igihugu turiko turacanamo ose ari undi mugabo nkunda cyane ni André je pense yakoze mu Nations Unies imyaka myinshi yego ariko uje ku musozo yego ukanya kuko space igira ihere amasaha yego yarangiye ati ivy'ubwoko ntaco bimaze kandi uzokoresha ubwoko nabi azoba ataye abandi mu manga ariko nabo nibamwihindukiranya ntazoje kwigira victime hanyuma ibi nabyo muvuga ngo muriko muraterana ubwoba hariyo cyber security ibi byose tuba turiko turavuga biri coded somewhere yiba atawe warengeye ku mategeko ya X space iri kuri X rafise abaspecialiste muri cyber security ntihagire ugutera ubwoba kora space yo guhuza abantu twe dukeneye abantu bahuza abantu dukeneye abantu babana dukeneye abantu bakundana dukeneye iba tunasenge abaduhemukiye nabo bazungu badukiye kuri kiranga cacu raba ibihugu byose byateye imbere India China ibihugu bitari les Occidents même ici en Angleterre urazi ko ngaha l'église d'État ari l'église anglicane ariko i Bujumbura habaye fete ikintu officiel hasenga umuanglika hagasenga umukatolika le président arika confusing la population au fait abantu mwitwa ko mwize muri ko mu confusing la population ikintu kiri officiel ni mukigire officiel ariko twe turacanga ibintu biri officiel n'ibitari officiel cangaruka kuri etude ya Renaud avuga ati autant de pourcentage bavuga gutya naho zitobari zijya ko ziyandi nyinshi 50% y'abantu badakwije ni byinshi cyane mugabo mumenye ingorane twaciye mu 65 72 88 nonanteye mwe mwibaza ko byodusiga turi amahoro psychologiquement tubanze twigaye ariko Aimé wari wasabye 5 minutes j'ai calculé ça fait 22 ndaza kugaruka mu nyuma je kwa ruhanura gusa murakoze urakoze weso yego urakoze cyane imbere yuko nk'ijambo gukurikira nababwiye yuko nza nderekana ukungena aba bantu bagiye barahinduka nk'ibicu reka shiremo kanuze ka Senyamwiza nawe
abantu bariko baravuga uno munsi ko babafata uko bishakiye mwumva uko babafata Kenya mwiza mikro yanyu kare yari imeze neza yisubiza uko yari imeze kugira ngo neza uranyumva voilà okay twashaka kumushimira mukuru wacu kuba yafashe umwanya wiwe turazi ko hari amasaha yigiweyo ariko ni igikorwa gikomeye cyane burya gufasha abana ugwaruka rushasha ukabigisha kahise k'igihugu birakenewe cyane kuko ingorane nyinshi duhura nazo nuko tudasobanukiwe tutavyumva kumwe ibi ngorane Uburundi bwaciyemo nkaha kenshi tuba turiko turaganira turifuza guhindura Uburundi bon aho Senyamizi ariko ashimira Dr Alpha Serugambarara hanyuma reka mushiremo Maxime amace ndababwira impamvu ndiko ndashiramo zino ntuze franchement Pacifique Rufiri Parsem ba Fosse Ndikumana Parsem bose ndashima ibikorwa bakora kandi urumva ntibabitanguye ejo bundi n'abantu bafite experience babizi cyane diagnostic de la situation iyo bayiduhaye turayumva tukayemera kandi byinshi tuba tubizi. okay rero impamvu ushizemo bino buriya urashobora kuja gusengera mu idini kanaka ugasanga ivyo bakora nibihuye nuko wizi n'imyemerere yawe ibyo nibisanzwe barashobora kuba bari abantu byo kumvikana wari usanzwe wa Aprecier Pacifique wa Aprecier Rugambarara kubera utari umuzi hanyuma mu nyuma ibi byose bibaye nababwiye nta mwaka urahera hanyuma mu nyuma ugaca ufata ntuze decision uti wapi ariko iyo aba bavyigisha uko nari kuvyumva mugabo n'abantu batubwira yuko bazi kahise kabo kera cyane iyo bariko baravuga Rugambarara bamuvuga uwo mu Rugambarara mu 80 na kangahe abanyene bakavuga ati Rugambarara yari mu bantu bafonze ubu yagize ibi nibi Pacifique ni natwe muri 2015 yakoze ibi nibi si ibintu bamenye uno munsi ni ibintu bahoranye urumva bari basanzwe bazi kera mugabo nta mwaka urahera mwumve n'amajwi bakoresha amajwi rupfaso niwumva ko harimo kubaha umuntu egura bazana abo bantu tuvugane ziri kuna urabazana tuganire nabo nakubwiye ngo wewe uko no kwitera gateka udashobora ku oya nta kibazo urabazana rindira urabazana batumwanya none wewe kweri kibagutuma umviriza ziri kunama nta sindaguhija oya uhamagare Rugambarara uzane mbega wowe wundi uvuze ninde bazane bose tuvugane shaka kukumanura banzurinde oya ntumanure nuhomanura no kugura space urabizi kinda ugurure no none ikibazo kiri oya barakuruhisha urabazana tuganire nabo none wewe ikibazo kiri hehe none kuri porte parole wabo Rugambarara ko bana yabaye muri ubu twagira yarabihevye ivyo avuga ubu yasubiye muri ubu so araza tuganire rero kiriya gihe wamwubaha waruzi ko yabihevye itabiyo telefone oya nagira yarabihevye ko ntawe numva itabiyo telefone iyihe reka ndaguhamagara wewe nukeneye kumabagara wewe utinya icyo mvuga réponds-moi ndaguhamagara itabe telefone nukeneye kumpamagara nazi kundondeza erega je telefone zaje itaba Wilson wowe uracokozana kabisa wewe uracokozana ikiyago cyari kiryoshe ntabwo uri kurakizamo Wilson urashaka uze ahomba ufate undondere niwaba unkeneye mugabo umva reka nkubwire zana Rugambarara itaba telefone kandi bazi batari ubu hanyuma wewe ubandanye uvuga baza uyu reka nguha akarorero ariko ziri kunama tube discipline hari abantu bari batana mu myuti ziri kuna narishaka kukwereka ko wirigura besha ngo nguri yasijewe ni wewe narakubwiye ngo jewe narashize ifoto yawe hanze Jasimsa
uzogenda unandege ndi tayari urumva ujya ni wewe ndakuzi urumva kandi ibyo ukora byose biento bizoja hanze apanira ibyo ngaha bizoja hanze kandi wewe nukuri uteye agahinda kuba byonyine ushobora kukureka ukaduga hano hejuru ukavuga umutima wanje ngaha nawufashe nawufrizinze vyatari kuko nukuri nturi umuntu noha ijambo trust me wari uzi ko winyegeje wagizene ariko we know you it's so sad kuba uno munsi wirirwa uratera amacumu abantu tudashobora gutaha iwacu wa mugarso de course wawe mbonye yanditse ngo abana bane va none tuziranye ngo kwereka intataha imagine ubwenge bw'uwo muntu ahantu nyene ubwenge bwanya ahantu bugarukira kubera ko umuntu muhuriye kuri social media muravugana ngo tutaha mugabo we nta kibazo ufise sha uritahira mu Burundi areze ufise ama business mu Burundi mufise bene basaza bawe bagendana n'abakuru b'imigambwe murakomeye mugabo ukaza ngaho uri utera induru reka nkubwize ukuri nubwo ubutungane butogira ikintu bugukorako kandi ibintu bikubwiye uvyumve neza Imana yo mwijuru ndazi ko izogira iki gukorako trust me iyo uza ngaho ukadukina ku muvyimba ukirigura uravuga ibyo uvuga ata kibazo na kimwe wowe wifitiye iwanyu mufise akabare kanywera kasubiriye iwabo n'abantu imigambi yo guhohotera abantu yo kugira ivugirwa muri kariya kabare k'iwanyu mu Burundi ugacuza ngaho urakirigura tera amacumu abantu bari tayari umwanya n'umwanya bavuga bati dukore tugerageze uko tugarura igihugu ntubone ndiko hano umuntu aza agatwenga ariko trust me ndabigusubiriyemo nubwo ubutungane buzoteba ariko nzi ko Imana yo mwijuru yo idasinzira one day ndabizi neza yuko iki kiburi kurakorera abarundi bene wanyu uzocisha